abakozi amayaga TV meze gute meze fresh meze bom bom ndizera yuko meze neza kandi yo meze neza natwe tuba tumeze neza hajya ngo yushushu bushuje kandi bitetse ubutesa n'ibisaba fondote tutero ndabazana ikiganiro mu gatondo kuno munsi mu bucagucagu nabonye stati y'umuhungu ivuga neza yuko yahaye amahera umwe mu baririmbyi bo ngayi wacu abasaba amusaba collabo ariko iyo collabo ikaba itashoboye gusohoka pronda kuramuki baramukije gose umeze neza buke manura gwawe cyane kumenga urifata sana umenga umudad wapi singaye gusa yere ndumva ntameze fresh nimeze fresh kubera iki ni vyinshi man uvuze ngo ni vyinshi mu buzima urabizi vyinshi mu buzima vyama vyabaye kandi n'ibyo kugira bihagarara ni vyinshi biki dondagura neza hari byinshi usanga bose basanga ntari muri mood uwo munsi. Okay, tudesi naje kubaza amagara yawe ahubwo naje kubaza neza ivyerekeye na stati nabonye no munsi mu gatondo. Bro nagomba kubaza iyo stati bijye nabonye nivyo cyangwa sivyo? Nivyo bijye wabonye niko vyagenze uko abibonye nawe. Nkuko nabibonye nuko vyagenze. Bro nabonye stati yawe utanguja UMG uri kurarira. Ari UMG atanguje uri kurarira avuga yuko wasavye collabo mu barinzi bo ngayi wacu ariko atashoboye kwigura kandi baramuye amahera. Haje wamuye amafaranga nga $1,500,000 $1,500,000 rubantu batazi neza uyo murinzi wari uyo murinzi nini ni Satubimani Sadbisa turama bafe CDB ni wa amafaranga hama ivyo mwavuganye akabara bihinduye niwe nyene wabuza muri $1,500,000 yego bro ndiko ndakura umengo nunye vyatamenga na $1,500,000 uronka iyo $1,500,000 wekuye man none bro umuntu afise amafaranga wo murabira kuki amani wewe ndiko ndakura umenga na amafaranga na $1,500,000 ufise man cyangwa ugomba ko turuga mu bwongo tega bamenyesha amakuru Jeneje ndakubwiye nivyo sinze ngene ba umuntu adafise amafaranga no yafise wewe ro birabira kuki uba wakuze base amafaranga ararondegwa ararondeye ndaca hirya no hino ndagurisha utuntu kugira shobore gukora na collabo na Satpi amani uri kurambisha ndaki wewe ikintu wagurisha kugira ushobore kuronka $1,500,000 n'ikintu cyaye none bro uri kurampaririza none oya man bro nishakwisha mu bintu vy'ishavu tuko tubawaga sivyo ariko ndashaka kumenya ico kintu wagurishije kugira ngo usho gushikira amafaranga $1,500,000 ubutunzi bw'umuntu abatunze ni vyinshi none ndabikudondagurire byose ivyo nagurishije nushaka ndagurije wagurishije byose none bro kugira ushobore kufata umushire kuri stati waramwandikiye hama aravyanga arakubwira ati arakubwira cyangwa kubwira ati collabo nizoboneka naramwandikira kangara ko nyene ukuntu ndabana tumujama kweri wapi sashima gushira kuri stati bijya nyene wabonye abakuze amayaga TV murumva yuko yaramuye amafaranga Sadbisa turama bafe CDB amaze kuyamuye amafaranga urumva nyene vyakurikiye yaramwandikiye amubwira ati none bro collabo bigeze he ariko Sadbingo nigeze amwandikira nigeze amwishura bisigura neza yuko yamugayeko none bro ndakubaze kuba icyo wese kushira kuri stati utabijanye basi muri senari abo munyitwara guha amafaranga wawe nivyo vyanje murabonye ko vyo nk'umutuzo kuri jewe ukubishira kuri stati nivyo wabonye yuko vyo nk'umutuzo none wibaza yuko stati yawe avayibona stati ndaza araza kuyiraba araza kubibona stati araza kuyibona none ndakubaze iyo ndirimbo bagomba gusorana nawe yari yerekeye cyangwa usange yaga ide yawe urumengo kubwo bageze ko umengo gusorana nawe umenga yaba yiyaniwe cyane hasi kwanga vyagenze rero tugira ngo ushobore kwisorana na Sadbi kandi nzi neza yuko ufite indirimbo bro navyo nomenya kweri ico kibazo kibaza Sadbi sinzi cyo yabihoye sinzi impamvu yatumye yanka ngo ntukoraniye collabo sinzi ngo bimeze gute nanje navyo nzi ko ndamwandikiye na nyishura nagomba rero kumenya rero impamvu wawe wafashe ugafata ubufaranga bwawe wari ufise bwose ugaca ubujana ukamenya kubera Sadbi alors wenda azi neza yuko ufise indirimbo ufise iyo ndirimbo nimba ari Uburundi bwiza ufise indirimbo imwe cyambere hamugaje ufata ugaca ugenda gusora indirimbo na Sadbi eske nubona neza yuko nivyo nyine vyari kuba kuko ikintu basta udafashe umwanya ushobora kwipanga muvuga ati gaso n'indirimbo zitandatu cyangwa indirimbo 10 hama mu nyuma collabo zeze mu nyuma kuko tuyahisemo kugenda gukora na Sadbi udashobora kutegura kwa nzira yawe boje ivyo rivyo navyiyumvisemo kugira manze nkorane na Sadbi ubwo narabikunda cyane ko nako ndiyumvamo ko nubanza gukorana kwanza na Sadbi gusa indirimbo je nakubwiye
ndazifise muri studio ibikorwa biriyo narindire kwanza gusohora ivyo bikorwa ariko tumaze gusohora kwanza dukoze collabo na Satbi. Okay, gusagara collabo na Satbi. Abisigura neza yuko bro none ko collabo na Satbi maze gufa nagoma rero kumenya. Iyo ko izo ndirimbo ivyo bikorwa bindi bizoja habona cyangwa bizoja habona ba collabo ya Satbi wene. Bizoja habona nagashambo byoca bigenda gute maga bizoja habona. Nagoma kumenya iyo collabo hamutoboneka nayo mafanga naboneke. Davis ni Davis Devirik. Devirik iyo byakira gute? No kuyakira nenogira gute bro? Aho kuyakira kumbe no mpamvu kuja kuri stat. Ivyo nyene nabisize ko nyene kugira ibonda bicaza kunyishura iyo nubwiwe. Amanzi ndabe ico stat aza kuyivuga ko kwanza. Iyo ndirimbo wawe ufitanye n'uzenya collabo na Satbi sivyo? Wasi kudoza akapira kayo na refu yonyene. Na kibazo. Duhe. It's your boy Devi. Rika subi baba. Oh na na na. Ndamukunda ndi seriye. Kandi sindamukundira ubwiza habe namba. Ndamukundira ukuntu abikora. Kuko ni mpano nawe narugira. Kumuronka nk'uwo ufite bishika gake. Narahiriwe. Yeah. Wamuha narugira. Yeah. Wakoze amagati murumva yuko itaza koroha kuko murumva yuko Devilik haje gusora kamubakiye just atiyo nabonye mu gatondo kuno munsi ndavuga ati kubera ko nsanze ndo munyarusaho kandi ngomba yuko nguma ndabaza ibintu vyiza tambo umuntu wa mbere kugira ngo nshobore kugira iki kumurondera kugira ngo duvugane rimwe abiri murumva yuko ari ibintu bibabade cyane gufata amafaranga yawe wari tuzodutungwa mukagurisha Devilik pole sana bro. So merci. Kandi biyangana ubwo ugeze mavyabayo izo ni silago ziba mu buzima kugira ngo je niwo mustar uzavuga ati ari umunsi higeze kushika ibintu nyine nuko bimeze bro. Niko bimeze gusa. Kandi biyangana cyane. Yego. Devilik je gishimuna ngiye korana nawe ndagushimiye cyane. Sawa namwe murakoze. Kandi komeze kuyangana. Yeah. Akatambuka nyuma rero ku bakozi amahera TV babwira bagire na subscribe. Abakozi ba Amayaga TV Peti yangu una rurimi mukinye gina umugane ngabro Amayaga TV ya bagiri ndabasavye mukore subscribe mubandanye mudukurikira mudusupporting. Oye bakoze Amayaga TV nako ndavugana n'umwe mu baririmbyi nimano shasha ziko ziraza ariko je navuga yuko yihuse cyane murumva yuko avuze kamubakiye kubona utanga amafaranga umuriyoni n'inusu na amafaranga menshi nga mu Burundi ugurishije ibintu byawe hama nibigende neza nko wabishaka ndabashimiye cyane ndabasaba yuko mubandanya mudushigikira kandi mugudushigikira febora wakanu gatukura nga kanze ko subscribe cyangwa sabone bivano rimwe wowe utahura hamukande ko maze kwenda kukibona gakengera amarako nyine ugagire kuca wumva titi nikamara kujuruza kwa mawibero umuntu wa mbere wironye ibiganiro byacu neza cyane byari byinshi munongere kuvuga n'umuti turi kumwe kandi zera yuko ibintu byo bigenda neza merci cyane ciao ciao.